Fasha Burundi turabaramukije mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi n'umunsi uri hejuru kuri Fasha Burundi aho iguma ikora ibikorwa byayo nkuko yabyiyemeje. Uno munsi kandi twagarutse kuri Madame Olive mu Rugombo hamwe yari afise ikibazo umushinga ntahe wiwe amaze kujyamira ukuboko kw'abagabo yasigaranye ikibazo kidasanzwe gikomeye mu rugo. Nkuko biri Fasha Burundi TV imaze kuronka ico kibazo cha Olive n'abana yasigaranye, Fasha Burundi yaciye icinjiramwo uko ishoboye kose iragerageza. Uno munsi rero niho tuje nyene tugize ico tugiye gukora nka Fasha Burundi TV. Hama muribuka yuko umushinga ntahe wiwe yapfuye yishuzwa umiliyoni umwe urenga. Nico kibazo uno munsi kigarukanye Fasha Burundi TV. Hama nkuko mubibona aba bose turi kumwe na secteur ngaha, turi kumwe n'umukuru wa Eglise asengerako, turi kumwe na musaza we. Bisigura yuko ico kibazo atari rementanya, atari ibintu birimwo iki canke kiriya, ari ukuri kwamye. Mbere reka mu gutangura duhe ikaze secteur wenyene agire ico abitubwiye ko aduhe idonido. Turakuramukije secteur. Ego murakoze naje ndabaramukije. Ama nongera kandi bahereza ikaze ku mutumba wacu wasamwe. N'umutumba uri mu mitumba 11 ugize iyi zone ya Rugombo, akaba ari umutumba umwe kandi mu mitumba 17 igize ikomine ya Rugombo. Komine Rugombo iri mu ntara ya Cibitoke. Rero nkuko mwamaze kubivuga, hano turi mu rugo rusigwa na Kubwimana Melchior, akaba yasize abasigwa umufasha wiwe ariwe Mumvise Olive, ndetse musigana abana bashika 3. Hama ikibazo cyabaye muri no rugo twe nk'abarongoye umutumba turakizi kuko twakibaye hafi, na cyane uyu mutama yapfuye yarasanzwe afise ubugwayi bwa diabete yumisha. Niho rero hageze igihe biba ngombwa ko afatwa n'ubundi bugwayi, ubwo bugwayi tuza kumenya bugeze kure, aho mutware atwara ngaha muri agacimbiri ka Kiruruma yasanze mu rugo arambwira yuko uyu Kubwimana Melchior afise ikibazo cyo ukuguru kwari kwaravyimbye hafi yitako. Ico gihe naraje ndashika ndaraba ubwo bugwayi, maze kuraba ubwo bugwayi mbona ko bidakunda ko yoguma mu nzu, ncamvugana n'umufasha wiwe ko tworaba ukuntu twamushikana kwa muganga. Ico gihe twaciye twirukanka tubanza turondera urupapuro rwa ntaho nikora kugira turabe ko byokunda ko boshobora kumuvura, kuko byagaragara ko atabundi bufasha yari afise bwashobora kumuvuza kuko yaramaze n'igihe kitari gito ubwo bugwayi bufise ari mu nzu. Ubwo rupapuro twararonse, turaca ndasaba komine imodoka. Icyo gihe musanteri arabidufashamwo, arampa imodoka, turaza turamutora, turamujana tumushikana ku ivuriro rikuru rya Cibitoke, aho yavuye avurirwaho mu minsi mike. Icyo gihe Imana yaradufashije, abaganga baramwakira bashobora kumukora. Icyo gihe baramukoze ku kuguru barakopera, bamaze kukopera yahagwariye iminsi 3 gusa, baca babona ko bidakunda ko bashobora kubandanya kwamuvuriraho kuko igikomere cyakomeje kwanka kiba kinini cyane, ndetse cyerekana n'ubundi bugwayi bukomeye cyane. Abavuye bafata ingingo yo kutwandikira kuja Bujumbura. Icyo gihe byari bigoye kubera yuko ubu kugira ngo ashike Bujumbura ntibyari byoroshe, na cyane ko uyu Melchior yashitse ino avuye mu ntara za ruguru kera. Hama amaze gushika ino twebwe twamutunze tumubona uko atamuryango wiwe twigira tubona, n'igihe cy'amagwara yiwe nta muryango wiwe twigeze tubona useruka uzuvuga ko ari ico wabafana. Rero muri ico gihe byabaye ngombwa ko uyu mufasha wiwe yikora kuri musaza wiwe, aramuhamagara kugira arabe kuza kumufasha kumumugwariza i Bujumbura. Niho ibitaro bikuru byaduhaye ambulance ikiramutwara imushikana ku bitaro bikuru by'igihugu kuri wa Karede, abahavuye bamwakira. Bamaze kuhashika, urupapuro rwa ntaho nikora rwahavuye atacinda kimwe ruza kudufasha, ndetse n'aka mituweli bita kamu. Aba baganga bakora ku ivyo bitaro bahavuye babitwankana baratwirukanana, bavuga ko ivyo bikaratasi ataco biza kudufasha karukuriha amafaranga. Rero byari bigoye kuronka amahera kuvuza kubera yuko uyu muntu yari asanzwe ari mu buzima bubi, ari ntaho nikora. Ni naho havuye hakomoka irideni ngira byatumye muhaguruka mushika hano, aho yashoboye kuvugwa. Amaze kuvugwa avugwa ku mafaranga y'amadeni, kuko twavuga ati turamira umuntu
dushobora kwaka amadeni abantu batandukanye, akaba yapfuye rero asize ideni ringana n'umuriyoni n'ibihumbi 800 n'ibihumbi 185. Naho rero iryo deni ryavuye, nibaza ko jewe nkorongoye umutumba ndabizi cyane kuko ubwo bugwayi bw'uwo muntu nabo bayi hafi kandi narabukurikiranye bihagije, na cyane no munsi ko twari dufite ikibazo cy'ingene ubwo bwishu buzohava buboneka, kuko naho abana bari uhagurisha n'ikibazo kandi naho hugurishijwe ubwo bwishu nibwo havuye buboneka. Murakoze cyane. Ubu yari secteur mu batwara akarere umuhisi yararimo. Tutaravuga byinshi, tutarashika kure, reka duhe nawe ijambo umukuru wa Eglise Madame Olive yarasanzwe asengeramo. Nabo nyene barafise ico babiziko, eka nabo nyene barafashije ico bashoboye. Ndabahaye ikaze mushinga naye. Murakoze cyane. Hinge gatonya nkosore nuko Madame Olive siwe yasenga muri iri shengero, ahubwo n'uyu Kubwimana Melchior ari we mufasha we cyangwa umugabo we umuhisi. Hama rero kubijanye n'ubugwayi bwiwe, mu by'ukuri uyo muntu ubugwayi twarabubonye kandi twarabukurikiranye. Jewe nk'umwe mu baserukira ishengero yahora asengeramwo, twarakurikiranye mbere turaza turamusengera kugeza naho secteur amaze gukurikirana nk'uko yabivuze ubugwayi bwiwe, yaciye afata ingingo abifashijemo na nyakubahwa musitanteri wa komine ya Rugombo mu kumuha imodoka imujyana kwa muganga. Hama rero mu majambo make ubwo bugwayi twarabukurikiranye, mbere n'ubijanye n'urupfu rwiwe twarabikurikiranye kugeza aya mango nyene mubona. Iri deni n'ukuri nta by'amanyanga birimwo, uko byagenze kose uko yabivuze secteur nyakubahwa, kuko twese nk'abarongoye ishengero twarabikurikirana. Ku rupfu rwiwe niho twari turi, byose twarabikurikirana n'impapuro mbere z'ayo madeni, no kuvuga amafaranga yavuye uwo muntu bayatsa abantu, naho nyene barinze gusinyirwa nk'uko mwabyumvise na Shemege we niwe yasinye, kuko niwe yaragwagije uyo yarafise mushiki wiwe. Ama rero nta manyanga arimwo n'ukuri. Iryo shengero turabizi twebwe nk'abajejwe ishengero cyangwa aho yahora asengera ry'Abadventiste, turabizi ibyo uko byagenze nuko nyene byagenze. Kandi twongere tunabashimire mwebwe mwahagurutse mwumvise akakamo, mbere mukaba mwashimye gufasha. Imana ibahezagire. Reka tubasabe rero nk'uko mwabibandanije kandi tubona mwabitanguye kandi tubona ari byiza, bize bigende neza, kuko mu by'ukuri twese twaragize akababaro turabye ukuntu ako gatongo kari gusigara kareze abo basigwa kugenda naho nyene kagiye kagurishijwe n'amafaranga yavuriwe ko ntahere yose. Umva rero kubona mwafashije bikagenda gutya, Imana ibahezagire. Nuko murakoze. Amen. Uyu yari umwe mu barongoye ishengero Onyakwigendera yahora asengeramo. Hama rero ukurikira, reka twumve muramuwe w'umuhisi ari we musaza wa Madame Olive, nawe nyene agira ico abitubwiye. Tuhaye ikaze nawe mushinga naye, uducire ku mayange. Yego murakoze cyane. Yego ntaragira ico mvuga, nagira mbanze ndabashimire kukigoro ego n'ubutwari mufise kuba mwatugendereye kuri uyu mutumba. Muri make je simba kuri uyu mutumba, ariko jemba ku mutumba wa Busesa muri zone Buhoro muri komine ya Mabayi, ariko intara ni yiwacu nyene ya Cibitoke. Rero banyakubahwa mu mwese mu byubahiro byiwe, nagira mbanze ndabashimire. Ishimire aba bose bagenzi banje bamaze kugira ibyo bashikiriza, na cyane cyane nk'umukuru w'ishengero ry'Abadventiste yatubaye hafi kuva mu bugwayi. Nyakubahwa umukuru w'umutumba chef de secretary atwara uyu mutumba wasamwe, yaradukoreye ibitangaza, kubera ko jewe sinabaye hafi cyane kuko urumva ko harimo urugendo rurerure, ariko yabaye umuryango wa hafi cyane, kuko ari we yagize uruhara rwo gukura uyu mugwayi ngaha akamujyana ku ivuriro rikuru ryo mu Cibitoke. Nahageze nsanga bamaze kumwinjiza ibitaro. Rero byambereye ibitangaza kuba
uyu murwayi byahavuye bishoboka ko bamurungika i Bujumbura, mugabo mushiki wanje akaba atarazi Bujumbura. Banterefonye ikibiriraho, banterefona niriwe aha mu Rugombo, biba ngombwa ko nca mbandanya nje Bujumbura, nta nteguro yo kuja Bujumbura nari mfise. Kuva ico gihe naciye ntangura kwinjira mu madeni kuva ku itikeri njani Bujumbura, kubera ko ntari nsanzwe nabiteguye. Byabaye ngombwa ko nshika kuri w'akarede kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere, ndahashika ku masaha yo kumugoroba isaha imwe y'ijoro. Nsanga rero umurwayi bamaze kumwakira ari muri urgence, mugabo mu ncamake bahise bambaza amafaranga 200 ajya ya mbere batanga ya caution. Ayo 200 ntawe naronse, ariko nagira ngo nshimire mu by'ukuri byimazeho niba abaganga bakora kuri w'akarede banyumva ko nabo nyene bagize ico bafasha, ko batwandikiye uruhusha rwa mbere rwo kuvugwa ku ideni kugira ngo tugende turondere ayo mafaranga. Bampa uruhusha rw'umunsi umwe, bukeye babuze uko bangira rwa ruhusha rwaheze. Umudogiteri yariko akurikirana uyo murwayi nawe nyene byabaye ngombwa ko amaze kubura uko atugira atwandikiye urundi ruhusha rugira kabiri rwo kugira ngo baje kumukora, kuko uwo murwayi yari asanzwe arwaye diabete nkuko babibabwiye, yari asanzwe arwaye n'uruguma, hama bigasaba ko bamusubiramwo. Byabaye ngombwa ko bamwopera kw'iyi nyama nini yaha kwivi no munsi yaryo no kw'iyi nyama nini yo kukuguru. N'amafoto amwe twaragiye turayerekana, amafoto arahari, ntabwo ari amazimwe. Uyo mwene data wundi hariya yicaye hariya ntabwo ndamwibuka akazina neza, ariko Samusoni nawe nyene amafoto nayamuhaye, ndizera ko ayafise. Rero rwaba urugendo rutatworohera, kuko byabaye ngombwa ko umurwayi buri munsi afata umuti w'36,000, ariko hariho iminsi imwe atabasha kuvugwa kubera ko ayo mafaranga yabuze. Umva ko mu kutwakira batwakiriye ideni, byabaye ngombwa rero ko tubona ko umurwayi bigeze kure, dusaba ko twogaruka mu Cibitoke kugira ngo noneho bitworohere turonka akantu ko gufungura. Ariko kandi twagiye turaronka abagira neza bagiye batugarukira ko kuri ivyo bitaro. Hari abagira neza cyane, batanga isabuni, batanga udufungurwa, tubandanya tubaho ntitwapfa. Ariko rero tumaze kuduga mu Cibitoke byabaye ngombwa ko nca ntanga amaresi y'amadeni nari namaze kwinjiramo, kuko kuri w'akarede bankontoroye nari nzi ko niburiburi nza kuja nko mu majana nk'atatu. Navuga ati ibyo nibisanzwe ndiruka ndayaronke, mugabo byarantangaje bampaye fagitire y'ibihumbi 7,788. Iyo ni fagitire y'amafaranga banyatse kwivuriro gusa, ayo nagendagura imiti atarimwe. Rero byabaye ngombwa ko tumushikanye mu Cibitoki yahamaze iyindi yinga imwe acava mu mubiri. Avuye mu mubiri rero tumaze gukoranira ngaha kuri uyu mutumba wasamwe, byabaye ngombwa ko ntabaza kugira ngo amaziko yiwabe. Ariko nimba ntarondogoye mu nkundire gatoya, no kuvuga tugeze mu Cibitoki akamara kuva mu mubiri, kubera ko avuye mu mubiri jewe nabambaye kuduga imabayi aho sanzwe mba, byabaye ngombwa ko acikanye umubyara wanje Bugaboni Heragadi, nawe yambereye umubyeyi, yemeye gutanga 50,000 kugira ngo bamushire muri moroge bandindire. Bamaze kundindira twaratunganije amaziko yiwe dufatikanije n'abarongoye umutumba. Amaziko yiwe aca bari ku munsi wa gatatu w'isabato. Hanyuma amaziko rero nayo nyene yaba yadasanzwe, kuko twarondeye abajyango biwe turababura. Nyakubahwa chef de secretary yabidufashijemo cyane. Hanyuma umuntu turamushingura, kandi tugerageje kureba twamushinguranye iteka, kuko abakuru b'amashengero barakoze porogaramu, abajyango dukora izindi porogaramu zitandukanye, n'umuhanuro we warabaye ku buryo mbere ico ntokwirengagiza kuvuga kugira ngo muzombere n'icabona. Hari n'umwana byavugwa ko yoba yabyaye hanze kubw'Imana Merekiyor, ariko umudamu bavuga ko yamubyaye ko yaraduhakaniye mu maso y'ibyabona byinshi ko nta mwana bafitaniye aramazimwe. Twasanze rero ko afise abana 3 yasigaje. Ikiri inyuma y'ico ntaca yigeze kigaragarira kuri ico kigandawe cyangwa kuri uwo muhanuro wiwe. Rero kubw'iryo deni rero najyatse ndi Bujumbura
uwo bita Irakoze Eric andungikira ibihumbi amajana 9 kuri Rimikashi kugira ngo nishure ibyo bihumbi amajana 7 n'amajana 8 bari banyatse ku ivuriro. Ayandi mafaranga yagiye arakora mu buryo bwo gukota imodoka, kuko imodoka yadukuye kuri wa Karede nagiye kuyitora kuri Kotebu ku bihumbi 26 idushikana mu Cibitoke. Aho rero tugiye twashirako rero amafaranga y'iwacu ayaza kurenga cyane miliyoni n'amajana 5 canke 3 arenga, ariko twebwe twashimiye gukoresha ukuri kuko ntitwiko turiba ngo twibe abagira neza canke twibe natwe ubwacu. Twashimiye kuvuga amahera asanzwe ari ku maresi, nkamwe turi kumwe amaresi murayabona ko ndayafise mu biganza, murabona ko harimo ibipapuro byo kwa muganga hamwe n'amaresi y'amafaranga nagendaka. Aya maresi rero nibibatangaze ko yanditse kuri aya matarike kuko nagiye kuyandika ari uko mvuye i Bujumbura, nabasaba ko bandungikira amahera baranyizera nkuko dusanzwe twizerana tubanye, nubwo mubona meze ukumeze, ariko ababanye n'abagenzi ku mutumba asanzwe mbako turemerana cyane, na chef de segitera ntwara nawe turemerana cyane. Niyo mpamvu aho unyuze hose jewe nemerana n'uburongozi buhari kuko babashizweho n'Imana. Hanyuma rero nkabanda bashimiye kubera ko mwatwiyumviye ko mukiyumvira ko mwoza mukadufasha kuri iki kibazo, kuko nyakwigendera yari yasizambwiye ko ntegerezwa kugurisha agaparisera kugira ngo nigombore nkamuramuwe. Mbere yanapfuye anashimiye cyane ko nana namwitayeho, nkabana mujanye Bujumbura nkamuvuza, hanyuma akaba yacikanye rero atanze iryo jambo yuko twogurisha utwiyo kugira ngo nishure. Ariko nkabanda bashimiye byimaze kubera ko muvuga muti ntitugurishe, nyabuna utuntu twozofasha imfubyi n'umupfakazi mushiki wanje, mukaba mwemeye kuba mwoturihira ayo mafaranga. Murakoze muhezagirwe, Imana ibagirire neza. Amen amen. Uyu yari musaza wa Oliver, ariwe mupfakazi asigaranye abana 3. Muramwumvise aratubwiye uko byagenze mu camake. Hama rero uyu n'umwanya reka twumvirize umwe mu bayobozi bafasha Burundi TV ijambo bagendanye, nawe nyene aduhe idonido mu camake. Ndabaha ikaze mushingana. Imana yahabwa icyubahiro cyane ko burya byose tubikora ku bw'Imana. Imana nidufasha kubujya nakiba kuri iyi si, Imana itagishaze, kuko twebwe ikivugo cyacu muri fasha Burundi tuvuga tuti tubafashe bakiri bazima, kuko twasanze burya abantu kenshi bitanga ku bantu, bafasha abantu bamaze kumva ko umuntu yacikanye, yabaye ikiziga bashobora amahera yo kumukura muri morgue sinzi biki. Basanga ariyo n'abantu usanga umuntu yaratembera avuga ati nyamwe mumfashe, ntibagire icyo bamufasha mbwa bumvise ko yapfuye bagaca bagira gute, bagaca bitanga. Rero ibyo twebwe turavuga tuti sibyo, twigenze nk'abantu. Fasha Burundi rero urwo twagize amahirwe yo kumenya umuhisi akiri mu bitaro akigwaye, mugabo Imana yakoze ibitangaza tukamenya yuko yasize umufasha wiwe n'abana 3 kandi yabasize mu ngorane. Rero reka tubafashe bakiri bazima bobo bakibona. Rero niyo mpamvu ikivugo cyacu kibandanye gikora kandi tugakorera mu ntara zose z'igihugu, atawanje wangura atambavu n'ukwaha, kuko cyane cyane dukora ku bantu bababaye, abapfakazi, ibimuga, abatamakazi, nibo dukorera ko cyane cyane kugira ngo dushikane ijwi ryacu kure, aho bobo ijwi ryabo ritoshitse kugira ngo tubaronse abantu bashobora kubafasha babashika ku bibazo byabo. Nicyo cyane cyane ibyo twebwe dukora muri Fasha Burundi TV. Rero kino kibazo rero twarakironse tubishyira mu minwe, kandi tumaze nk'indwi tuje ngaha kuraba umuvyeyi yatubwira ikibazo, yaravuze byinshi baramwumvise Madame Olive. Rero twashaka twerekane yuko tutayaze amasigarira cicaro, ahubwo twagiye turagikorerako. Reka mbanze nshimire kwanza musaza wa Madame Olive ukuntu yitanze, uko turazi imiryango myinshi usanga abwira ati ngujya ni musaza we ujya ni mushiki w'umugabo atanakimwe bafashanya. Hari imiryango myinshi bayuko. Nshimire rero kandi na nyakubahwa secteur n'ukuri numvise yakuze ibikoringa, yakuze ibikorwa bihambaye cyane, kuko benshi turabazi, benshi usanga ari batuwe n'abene gihugu, mugabo wasanga ntibabitaho. Mugabo nukuri warakoze ikintu gihambaye cyane, kuko nibyo bikorwa mu jejwe n'ubundi
ni kubera nyine hajya abana b'abantu duhinduka satani adutemberera cyane mugabo ndumva ko kuzi ikintu cy'amateka gose gufasha umuhisi mukamutwara mu bitaro n'ibintu bihambaye cyane ni kuri icyo Imana kibarihira kibahembere kabisa kuri iyi si kandi mu bandanye mufasha n'abandi abene igihugu cyane cyane mujya mu ngo zabo mumenye ibibazo byabo Imana izobibahezagiriramwo kuko ibyo dukora no munsi nijyo bizodufasha ejo mu buzima bundi tuzoba twamaze kuvira kuri iyi si ko twese turi ingenzi nkuko abajeje mu madini babitubwira twese turi ingenzi nta murazo banga ku isi imyaka na mirere ntigishoboka shimire kandi n'abayoboye intuze urushengero aho rasengeramo nabone barerekanye urukundo barerekanye kumwitaho nukuri nuko twari dukwiye kuba kuri iyi si gufashanya kuko burya nta muntu aburi ibibazo uno munsi niba biri kuwa kanaka ejo bizoba bari kuri wewe kandi icyo ukora ubavuga ngo ukora neza bikagura gute ikagusanga imbere wakora nabi nayo ikaguherekeza niko bimeze rero twamwe twitaga rero mu gukora ineza kandi ineza nuze tuyisuzugure uko izo bingana kose uko izo bingana kose naho aza bari gufata gukora intuze inuze ibuye mu ibarabara ni neza kugira ngo ni imodoka nizigire isanga cyangwa abantu nibagire nibasitare ko ni neza uko izo bingana kose izo twitanga mu kuri neza rero tuwe muri fasha Burundi rero tutavuze menshi twumvise ko ari miliyoni imwe n'amajana n'ibihumbi 185 ntibage hama atwa dufise intuze zibiri bigaragara yuko ari abantu babiri cyane cyane ari umwe yamuhaye 900 yitwa Irakoze Eric voilà ari no yundi rero yatanze majana 208 akaba ari yitwa nani Bugabonihera Gadivala yego bo rero tuwe muri fasha Burundi aho twagiye turaca rero twatwegeranije amahera ngana 900 saba yuko nyakubwa secretary ko dufasha guharura bwawe ko akwiriye hama ashashikiriza umusaza wugira ngo acagerageza nawe nyine yandike agapapuro yuko yamwishuye ayo majana 9 uyu Irakoze Eric hama asiga ahantu basinya inuze ibyabona bose basinye ko hama nawe nyine azasinya kugira ngo habe hariho kopinga mu muryango mwisigarane n'indi uzo mu idogera ngo tuyibike mu madosiye yacu tuzogerekana ibikorwa turakora ibyo wabidufashije cyane hama ayo asigaye rero tubizeza yuko tugera nyine kuyakorera ko kuko ujya ayadutande niyo menshi kurutaya ayasigaye n'amajana 208 n'amajana 6 dutera kamo rero abandi babandanya bakora ibitangaza ku isi babandanya bafasha abantu yuko tutonanirwa bavuga ngo nawe ujya inzoka ngo nanigwe n'umurizo rero tubandanye kino gikorwa tugiheze wabaye mwiza aba muzima rero dukora igikorwa tugiheze kugira ngo umuryango usigare wera atanumwe awishyuza amafaranga ako gaparisere kabo k'abana kazi kabafashe imbere y'ubuzima kandi tubasaba yuko namwe Rwanda mwigumira muyifata ntihazagire ikintu kizoza gituma muca mugurisha ako gaparisere kuko burya uko kangana kose nta kintu burya gifite agaciro nka parisere nk'agatongo burya ni ikintu gihambaye cyane tubiza rero muri fasha Burundi yuko tuzobandanya turi kumwe namwe turi hafi ya Madame Olive n'abana biwe hari byinshi yatubwiye akeneye cyane cyane nk'agatahe kugira ngo ataho kwisunura kandi bushasha nabyo tugiye kubikorera ko nabyo nyene hama kugira ngo kuko burya nta kintu burya kigora abana b'abantu nk'inuze nk'inzara burya irashobora gutuma asubira kandi kwimvira kugurisha akajya gatongo kandi ivyo atari byo dushaka twebwe twifuza rero yuko tubasaba rero yuko mubandanya mwihangana kandi mubandanya mushigikirana mu bihe byose kugira ngo tuve muri ubu buzima Imana yadushimiye ibyo turakora kuri iyi si rero nta byinshi novuga ndabizeza yuko n'ukuri iki kibazo nkuko twagifashe mu minwe turashagifata mu minwe mu minsi iri imbere tuzogaruka duheze iryo deni niba bishoboka cyane n'amazorongika abantu bazoza kugira ngo baheze iryo deni tuzobikora icyo twiyemeje tuzagishika ko ku bugombe ku bushake bw'Imana kuko nkuko nabivuze ubwa mbere ntacyo twebwe twishoboje atari Imana idufashije rero nuko hama aricyo washize kubaza ntacyo hano kongera ko sawa ntangura turaza guha uraza kuvuga ntangura na Madame Olive nawe ndabona umengo nameze neza amagare yo nameze neza banya kuba ba secretary baraza kuraba icyo bamufasha nawe nyine kugira ngo
ndabona umengo amagara yiwe nameze neza mugabo nasho nyene ni kubera twaje twitegura kuri kino nasho nyene tugiye kugikorera ko nasho nyene kugira ngo tumufashe Madame Olive agira amagara meza kandi aronke n'umutahe asubire kwikorera akazi kiwe kamisi yose kugira ngo abandanye abeshaho umuryango wiwe n'abana be nubuze ko ari batatu hariho abari mu ishuri nibanga ni babiri nibo bari mu ishuri biga muri leta urumva nabo nyene ko baba bakeneye utuntu n'utundi uniforme inuze udukaye ikaramu rero ibyo tubizeze yuko tuzobikurikirana hafi gushikaho Madame Olive avuga ati nukuri je naronse undi muryango yego twese turabarundi nta kidutandukanye burya ibidutandukanye ni bike gose gusumba ibiduhuza twese nuko rero murakoze cyane waravuze ko ari icyo ushaka gushikiriza ntanguraniro bashaka kuvuga naje yego murakoze hanyuma mu by'ukuri ndashimye cyane byimazeyo ndasubiye gushima cyane nongera nshimira uriya mwene wacu yonyibutsa akazina Samuso yaradufashije cyane ni nawe mu by'ukuri bigaragara ko yadufashije kugira ngo iki kigo twe tutari tuzi atwereke inzira yo gucamo kugira ngo noneho badufashe bigaragara ko rero iyo tukiza kubaronka hakiri kare ngira ngo ingorane twahuye nazo tutari guhura nazo ariko icyo nshimiye Imana cya mbere nuko mwambaye kunkura ko uyu mutwaro w'iri deni ndabashimiye cyane kuko narenze ko nzogwa mu mpimba kuko ideni barifungira umuntu ideni mu Burundi barifungira umuntu mu gihe utaronse uwakwitangira rero icyo ndangirije ko nk'uko mwamye murabivuga nagira ngo ndabasabe mu by'ukuri umutima w'urukundo ntimugaragaze kuri twebwe gusa kuko abagowe ni benshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane cyane no muri komine sanzwe mvamo yamabayi murazoyigendere kuko nayo irafise abandi bantu bagowe kumbure kunsumbya cyangwa twanganyije ibibazo na cyane cyane rero icyo nshimye kandi nkengurutse nuko munkuye ko mumbabarire mvuga ibyanditswe abanyegiputa abisirayeli bari bafise imitwari baremereye cyane nk'iyi nari nikoreye murayintuye numva ntanguye kuruhuka muhezagirwe cyane kuko iri deni ryari rinteye ubwoba sinaryama rero kandi ikindi ndabashimiye nuko mwemeye ko uyu mushiki wanje Ntihabose Olive mugiye kumukurikiranira hafi ibibondo muhisi yasize nahora niyumvira ukuntu bazokwiga nkiyumvira aho agakaye kazoza karava canke ahazoza harava akaniforome kuko murazi ko mu mategeko y'igihugu cyacu umunyeshuri yiga afise niforome mukaba mwemeye ko rero mugiye kuzohavamo umurondera n'agatahe kugira ngo noneho abandanye ubuzima bubandanye ibyo ndabibashimiye kandi ndabakengurukiye nuko umwanya mbanye muto hano mbajyari kurinda rirenga ndiko ndavuga ariko reka mugenza wanjye Samuso mu by'ukuri mu mashimwe namushimiye nawe nyene nimba nawe hari icyo bivuga ko akanyanigwiwe manishimwe yego murakoze gushima nanje ntacu novuga kiretse gushimira abagize icyumviro cyo kushinga ishirahamwe Fasha Burundi TV Faustin hamwe na Mugisha nukuri nangamaje kumva iki kibazo je nagiye kucyumva abantu bari ko bavuga mu ibarabara bavuga nyene vyo umunsi kwinge nagwaye canibuka yuko irishirahamwe rihari niko kwiruka kwanza kubanza gutabariza ndabaza Faustin aranyereka Mugisha turavugana naje kugira ikibazo kuko naje kumenya nteba umunsi nagiye ku bitaro mu Cibitoke kuraba nyakwigendera nasanze narabajije barambwira ati yaraye apfuye mu mubiri mugabo ndavuga ati ntaco nongera kandi ndabamenyesha abarongoye irishira hamwe barambwira ati ntaco twofasha umuryango rero ntaco nuvuga kiretse gusa gushimira abarongoye irishira hamwe no kubandanya ntera kama kugira ngo abashobora kubona aya mashusho nukuri bagerageze gufasha irishira hamwe kugira ngo rikomeze rishike ku bandi bafise ibibazo nk'ibi bakoze Madame Olive aricyo ushikiriza abiko baragubikirana je nange nashaka gushima kubwo Imana iyo yayoboye mukaba mwafashe urugendo nk'uru kandi bukaba babugirira kabiri munshikako ndagira ndabashimira ati Imana nibahabwe icubahiro bayobore mu rugendo mwagenze nukuri ibintu nkoreye nta kuntu noronka ndabivuga ibintu bitangajije cyane
ndasaba kugira ngo Imana ikomeze kubarinda no kubayobora muzokwame muzirikana bagowe nk'uku kwanje ndabashimiye cyane nta kuntu noronka ndabivuga ibyo nari kuvuga byose bamaze kubivuga nibaza ko naje ntago nza kuvuga byinshi ariko nk'umuyobozi bwa mbere ho nubanza nkashimira Imana mushobora byose yo yabonye ko iki gikorwa cyo koreka kuri uno munsi twanyaka tugashimira Imana kuko Imana ifise uko ikora kandi Imana ica mu bantu abo yakoresheje kugira ngo bikunde irishira hamwe fasha Burundi ribeho kuko ni igikorwa gihambaye ni bake kandi ku isi babikora bariho ariko ni bake babikora bashobora kwitangira abandi no kubakura mu bibazo nk'ibi baba barimo turabyumva ku maradiyo kenshi tugunda kubyumva ku bantu b'abategetsi ubwo hari abo usanga bavuga ati bafise menshi ariko fasha Burundi igizwe n'abantu ndetse twavuga ko batamenyekanye kuko yaba bari bamenyekanye igihe kino kibazo cyaba tuba twaciye tubitura hakiri kare naco gituma rero narevuze ati ubwa mbere dushimira Imana rugira byose iyo yemeye gukoresha abantu bagashiraho rinashira hamwe fasha Burundi hama twongere kandi dushimire umuyobozi wafasha Burundi nka jewe n'ubwa mbere menye fasha Burundi kiriho nasanze kandi iyobowe nabo tuzi bavuka muri iyi komine rero urumva ko ni ibintu by'agaciro kandi bikomeye cyane kandi bihambaye jere nk'umuyobozi novuga ati tubateye intege kuri iki gikorwa kandi tubasabira n'imigisha ku Mana kugira ngo ikomeze kubaba hafi kandi yongereze aba batanga kugira ngo bakomeze gutanga hama dutera kamo n'abandi bose bafise iby'Imana yashoboye kubahezagiza kwakwiye kubisangiza abandi mu kubaho kwabo kugira ngo Imana izibahembere reka rero tubasabe kugira ngo kumbure mwebwe byakunze kumuba hano kugira ngo murabona ko ibibazo birahari mu Burundi ndetse no mu ntara zitandukanye kandi ndumva ko mwamugendera n'izindi ntara ngira murabibona mwebwe rero mufise ibi byuma by'imbonesha kure kumbure bibonwa na benshi no kuza mutera kama abandi kumbure Imana yahezagiye turazi ko bariho mukaza mubatera kamo igihe mako mabeka no mashusho mubabwira ko bakwiye guhaguruka bakifatanya n'abandi mu gukora kino gikorwa cyo gutabara abagowe kuko nivyo Imana izoduhembera igihe tuzoba tumaze gutabaruka kuko tuzobazwa ibyo twakoze mugabo tuzobazwa ibyo twavuze nibaza ko rero nabo nyene muzo murabatera kamo kugira ngo baze bafatikanye n'abandi mu gukora kino gikorwa cyo gutabara abagowe baba bari mu bibazo bene ibi hama nkagira ko kandi ndabashimira mu byimazeyo mu by'ukuri na twebwe nk'abarongoye umutumba iki kibazo cy'uyu muvyeyi cy'abasigwa cyari kiduhanze kuko twariko turaraba ingene ahantu basanzwe bakika umusaya hogenda baca turaba ibibazo twakira bijanye n'abantu usanga bafise ubuzima budasanzwe bw'abantu aho nikora batagira aho baba ugaca usanga umuntu yari afise ntakika umusaya nubwo atagira icajya agiye kuyerera mu ibarabara kubw'ibibazo ugasanga ibibazo bikomeye cyane rero tushimira n'uyu mwene data Samson yitanze akaba hafi iki kibazo akagifata mu minwe wanashaka atabitangaje mu ibarabara urumva ko yabikoze atawo umutegetse bivuye ku mutima wiwe nawe nyene Imana yamukoresheje Imana imuhezagire hama natwe twari twicaye ariko urabona ko Imana ifite inzira icishamo haciye haboneka abatabara bari hafi gusumba najya rero sabe abo turi kumwe hano kugira bampera amashi menshi cyane irishira hamwe fasha Burundi murakoze kabisa hama jewe ndangije nakamwemwe kenshi n'akanyamuneza ntangere kandi nkuko uyu mwene data yamaze kubivuga na jewe ndibaza ko naza kuryama naza gutora itiro kandi ivyiyumviro biza kugabanuka cyane byari hano kuri no muryango hama mubyo dushoboye no kwemerera umuryango nuko ibizoca mu burongozi dusanzwe turongoye bivuye hejuru bishobora kugira icyo byomarira uyu muryango tuzobikora kandi ko twatabaye bwa mbere n'ibindi bibazo bibaye tuzotabara mu gihe tuzoba tukiramutswa uno mutumba Imana ikidutije amagara twa tugihumeka kuko abarundi bavuze ngo umugabo asohoka bunyama atsoka buka agataha bunyama birashoboka ko no musi nabandi ko ndavuga je ntakivuga mugabo mugenzi wankivuga kandi nkagira aho shika nijwi bakanyumva
ibyo nshobora kuzotabaza bene igihugu banje nzobikora kandi navyemera abanyagihugu ndongoye n'ubu nitangira umutumba nkitangira bene igihugu kugira ngo ibyo dushoboye twese twifashijwe n'Imana kugira ngo tubironswe. Ndiza ntakekeranya yuko rero uyu muryango usigwa na Melchior mu byo ufitiye uburenganzira kuronka nk'abasigajwe ari imfubyi n'imfakazi, nta gihe na kimwe nzigera ndavyitirira nka gwanje kuko n'Imana yobimbaza, ariko bazobironka uko bizoba biri kose. Murakoze. murakoze cyane. Uyu yari Secteur Ndamukeze, ndamushimire ku jambo ry'umutima avuze, ahubwo araduteye akamo twebwe twese, wowe wese urahuri. Ugufasha ni igikorwa cy'umutima, gufasha ni igikorwa cyoroshe, gufasha ni igikorwa giteza imbere igihugu nabe n'igihugu, gufasha ni igikorwa gihumuriza benshi. Nakare bayamaze ngo dukihanira abankana, dusabikanye utwo twose dufise kugira ngo n'abandi bahatorere akoyoko. Reka nkeze umuyobozi wacu wafasha Burundi nawe nyene twatambukanye nawe nyene ku jambo ry'umutima, ku jambo giteka yashikirije. Eka na Samson nawe nyene sindakwibagiye, Imana ikumpezagirire. Ama nkaba nshimiye cyane abayobozi bafasha Burundi, Bigirimana Faustin Hezagirwa aho uri hose mu bawe no mu byawe, Mugisha Hamagara n'amazi Hasani nawe Imana ikumpezagirire kunshire hejuru mwijuru. Eka n'abandi bose dukorana hama Fasha Burundi TV, tukabandanya dukora ibikorwa byacu ukuri kwamye nk'uko bimeze. Tukaba tugusabye we wese ufise ikibazo aho uri hose, twakure tuzogutura ko ibirenge ku mwanya ataco tugusabye. Tukabibutsa yuko Fasha Burundi ari huriro rihuza umufashwa n'umufasha. Wowe ufise ico ugira ufasha abawe n'igihugu cyawe, shika kuri Fasha Burundi tuzokwakira mu mutekano ntangere. Hama nimba ari ubwa mbere uravye ibiganiro vyacu, two gusaba yuko ukora subscribe ku neza y'igihugu cyawe na bene gihugu. Murakoze. Nimeona Fasha Burundi imefanya kitu kia lazima cha kunipumuzisha mimi, haitizami dini iwe nani, dini mbalimbali. None je nshimira Imana ko bangaburiye, muje muhore mu gihugu gutyo nyene, abariko mukora tugira amahoro. Kuko turakenye, muri abavyeyi muze muradutabara. Imana ibahezagire, muronke byinshi byo musigara n'ibyo muduha. Murakoze, Imana ibahezagire. Bancumbire basha basigiye sigara ndagenda abana. Abantu banembereye, Imana ibahezagire, agume baronga ingufu baze kundaba kandi. Nk'umukuru w'igihugu igihe yocyumva yogira icyo aterereye kuri iri shirahamwe kugira ridushire ridufate mu mugongo mu bintu bikomeye. Fasha Burundi TV, tubafashe bakiri bazima.